Hello my YouTube friends. Nongeye kubaha ikaze mu gice kigira gatatu c'ivyigwa tumaze mwisi twiga dukora mu gitabo La Chèvre de ma mère canditswe na Kaniyama Ricardo, aho dusanga tumaze kwiga ibitari bike. Utarabibona nibaza ko yoja muri ivyo bice twabanje akabiraba kugira ngo ntacikwe nibi bikurikira n'igice kigira gatatu, kubera ko kugira ngo wumve neza aho tugeze byasaba yuko ubanza kuza guhera mu ntango ziyo twahereye kugira ngo nawe tujane atakanu na kamwe kagucitse. Ricardo atangura ati, abantu benshi bibaza yuko ishure ryigisha ugutera imbere mu mafaranga. Abavyeyi bacu twakuze batubwira bati, genda kw'ishure nimba ushaka kuzoronka icarico cose mu buzima bwawe. Ni waronka diplome uzoboronsa ubuzima bwiza. Imitungo yose y'umuryango ikarangira abavyeyi bikokora atako batagira kugira abana babo baje kwiga neza, mbere bakavuga ngo umugore mwiza arimikaye, imodoka nziza irimikaye, inzu nziza irimikaye, ndetse n'ibindi byinshi. None ivyo bavuga canke uko bavyibaza niko kuri? Kaniyama abandanya avuga ati, ni jewe jenyene nashoboye kwiga kaminuza mu muryango wacu wose. Amashuri arangiye natangiye kwibwira nti ko ndose diplome aha ndagakomeye, kuko nabona ko nize neza, ko ngiye kuronka amafaranga menshi nipfuza nkatunganirwa. Ariko uko navyibwira canke navyibaza siko nabisanze, kuko narondeye akazi gahuye n'igisata nize filozofi, ariko narirutse n'ibirenge birashuha birangira ndakabuze. Kuva mpejeje amashuri imyaka itatu iheze yaheze nkora cyane, kuko nashaka kuba umuntu adateye imbere mu mandi majambo umugwiza atunga. Ariko ku kwezi sinigera ndenza amadolari angana amadolari angana na 15 ku kazi nakora. Mwico gihe niyo natanguye gutahura ko kuba umuntu afise diplome atari byo bihita bimwugururira imiryango yo kuronka canke yo gushika ku kazi keza. Impamvu nuko buri mwaka amashure asohora abanyeshure benshi bafite diplome nk'iyo ufise, ariko akazi kakaba ari gake cyane ugereranije n'abanyeshure canke nabo bagakeneye n'ababashaka kuzogakora. Jewe narihweje neza mbona biza amategeko, abigiye ubucamanza, aba engineer bo mu bisata bitandukanye, ndetse n'abize ivy'ubutunzi les économistes mu rurimi rw'igifaransa baricaye nta kazi bafise. Nca ntangura guta icizere, jeho nize filozofi cavuga ati nta kigenda, kuko cari gisata kigoye kuronkamwo akazi. Icatumye nta kazi cizere nuko nabo mu bisata vyari vyiza cyane twita ko ari bisata biteye imbere vyiza gose, nabonyene nabona ko babuze ayo bacira nayo bamira, kuko ubukene bwari bubamereye nabi naho bari bafise diplome za kaminuza. Ubona ko ubujorojoro budateba. Ngaho nja kwisanga ngeze mu myaka 28 indoto nari mfise ntarazishikako, kandi n'ingene ubuto bwanje bwose nabumaze ndiko ndarondera urupapuro ariyo diplome, ariko urwo rupapuro nkaba nabona yuko atagaciro rufise. Kuva ico gihe natanguye gutinya ko no kwinjira mu myaka 30 atamuryango ndashinga, yewe atano uburyo mfise bwo kwitaho. Mama yatwitayeho akaturera mu bukene bwiwe akoresheje impene imwe rudende. Kaniyama abandanya ati, natanguye gukoresha ingufu zanje zose ngo ndonke bourse d'études kugira nje kwiga hanze ayandi mashure menshi, kuko nizera yuko hoho noba ndabitoreye inyishu. Ariko bavuga ngo aho umukene yanitse izuba ntirihatera
izuba rihatera umugongo ndetse ntirinaharunguruka kuko atako ntagize, ariko imiryango yo kuronka bourse d'étude yose yari yugaye burundu. Natanguye kwitunganiriza imigambi y'iterambere, ariko uburyo bwo kuyishira mu ngiro bumbera nk'umuzi w'ibuye ry'intosho. Ivyo nibaza ko ivyo nibaza yuko atari byo jenyine vyashikiye, kuko hari igihe uza gusanga nawo vyaragushikiye. Kaniyama abandanya ati sinabona neza uko nzobaho neza atakazi gahemba neza, atakazi kampa umushahara mwiza fise. Ariko ncanongera kwibaza nti uwundi ni gute mama yashoboye kutwitaho mu byo twari dukeneye, tukiga tugaheza, naho atabushobozi bw'ikirenga yari afise, ariko jeho nize kaminuza nkaba mfise diplome, ivyo bintu nkaba ntashoboye no kwitunga, kandi izo diplome ndayifise ya kaminuza. Kaniyama acabaza ati ni gute umuntu yavukiye mu muryango ukenye yoshobora gushika ku rwego rwiza mu bijanye n'amafaranga? Imitahe yo gutangura business yoca yikura hehe? Ivyo bibazo byose mu byo nize ku ishuri nta na hamwe nigeze ndonka inyishu yabyo. Urashobora kuba utari kurantahura ubu, ariko umunsi umwe muzobibona ko ishure ryigisha byose, kiretse ko ryibagira kwigisha uko umuntu yoca amafaranga canke yo kuzuza umufuko wiwe amafaranga. Gutunga amafaranga kiracyari ikibazo kidasanzwe, yewe no muri bamwe banonosora ivy'ubutunzi banabifite n'impamyabushobozi canke diplome z'ikirenga arizo bita za doctora. Ahandi naho ukaja wumva ngo amafaranga niwo muzi w'ibi byose, ariko jeho mbona ibitandukanye n'ivyo bavuga, kuko uvyihoje neza ubukene nibwo soko y'amagorwa yose, kuko n'umugabane wacu niwo twobirabirako. Ariko naguma nibaza nti ni gute mama tigeze arunguruka imiryango y'ishure, yashoboye kuturera, ariko nanje mfise diplome atani ntambwe ndigezako n'imyaka iheze mpejeje amashuri. Bavuga bati iyo utahuye neza ikibazo uba ufise igice cy'inyishu y'ico kibazo. Iyo utahuye neza ikibazo uba ufise igice cy'inyishu y'ico kibazo. Kuva ubwo naciye ntangura kugereranya ya mpene mama yatangurana n'amadolari 50, kuco gihe impene ikuze yaguye amadolari 50. Natanguye kwibaza ukuntu nzoja kuyasaba y'ingurane muri banki, ariko intambamye nagize nuko amabanki yose atigera atanga ingurane ku muntu idafise ingwati atangwa tufise, banki ntiyigera iguha umutahe. Ariko nasanze uko kuntu amabanki adatanga ingurane ari umwe mu ntambwe ishobora gutuma abakene babana yagukena. Ni gute ivyo bibazo nibaza byose vyatumye ubuzima bwanje buhinduka? Natanguye kubona ko ndonse amadolari 50 nzoba ndonse umutahe nk'uwo mama yatanguranye. Ninaca ndayakoresha sindayashore mu migambi yunguka, nzoba nishe ya mpene nkaba mbaye nka wa mugore mugenzi wa mama bari basangiye umugabo yayiyishe itaranarondoka. Natanguye kwiga uko noyaziganya, ico bita epargne, nkayashora mu migambi yunguka. Naho akazi nakora nahembwa amadolari atarenga 15 ku kwezi, naragerageje kuziganya make kuyo nahembwa mu mezi make, nshanza nisanga y'amadolari 50 nayakwije. Gikuru si amafaranga winjiza, ahubwo gikuru nayo uziganiriza imigambi y'iterambere, kuko abantu benshi banashimira baca amafaranga menshi, ariko bakaca bayakoresha nabi, bakaca bayakoresha bakayakoresha mu bintu bitaza gutuma y'amafaranga yabo baca yunguka. Ndayarose naciye ntangura kwiga ingene noyabyaza umusaruro canke ayo mafaranga iyo mvyarira yandi menshi.
mu mezi 12 nisanze mu mutahe ungana n'ibihumbi 3,500 by'amadolari, kuko ariyo ntego nari nihaye kandi nkaba narayishyitseko, naho bitari byoroshe kwihanganira ibisayangana byanca mu maso. Uko niko navuye ku madolari 50 angana n'umutahe mama yatanguranye, nkabagera ku mamiliyoni fise uyu munsi. Ntushobora gutunga mu gihe utubahirije ibanga ryo gutunga ariryo kuziganya mu rurimi rw'igifaransa épargne, no kuyashora kugira ngo yunguke ico bita investissement mu rurimi rw'igifaransa nyene. Ivyo ni vya buri muntu ku giti ciwe, nta numwe yiteze kubigukorera canke kubikora mu kibanza cawe atari wowe nyene, yewe nta na leta, kuko leta ikintu igukorera ni gutuma wewe uba mu gihugu gifise umutekano ukwiye. Ivyo birahagije, uwo niwo mutahe leta yoyo iguha nk'umwene gihugu kugira ngo nawe ushobore kwitunganiza imigambi y'iterambere. Kazoza keza gategurirwa mu gushira mu ngiro ubumenyi ndora amafaranga. Mbega hoba hariho intambwe ziganisha ku butunzi? Nimba zihari ni izihe? Duhurire mu gice kigira 3 cy'ivyigwa turiko turiga dukura mu gitabo La Chèvre de ma mère cyanditswe na Kaniyama Ricardo. Niba kigufashije ukaba ukiri mushasha kuri iyi channel, kora subscribe, like, comment na share ugisangiza abandi kugira ngo nabo tuzoje turabana mu vyigwa atahandi kwisi canke kuziri channel ubisanga atari kuri YouTube channel Jules Mutebutsi official. Mu bigezwa ivyo vyigwa mukaba mugibigezwa ko na Jules Ndayikeza. Imana ibazigame naho ubutaha.